Ducikwa intege n'umuntu akwegereye umugenzi kaguca intege bijyanye by'uburofa mugira none ahubwo amafamiye nk'ubu abavyeyi banyu aho rero ngize cyo neza rero aho aguca intege neza agaheba rero bati ogiye guheba ishure wewe rero bati ariko umva ico cyari cyo gihe ubunye barambira ati reka kijya gihe nitwaye bwawe nitwaye tuzi aho bizogera yumva kandi none urumva nini mwaye ko muragira nta numwe yabitahura yari comedy ibintu mwaba muri ko muragira bimenyeriwe ibi byari byitwa ko bimenyerewe ni bya bindi bagasuri bariko baragira ico gihe nibo bari bavumye rero rero twe kugira byo kuraba nkuko bamubajije nta bikoresho twe dufise twebwe nta telefone nta internet urumva nta mafaranga unashaka twebwe urabona ko hajya nawe bango bano barakenye nta muntu urahura n'umuntu baraguhaye amajana 5 igihumbi twe ntitwayajya twaza turabika ducanga tubika ihana tournage imwe mu kwezi tugerageze ibe basi urumva tukabikora uko ariko mbatwe dore masha muje gukotesha kamera umva mbo uko mu ntango twaraciye mu bibazo twarakotesheje kamera tugitangura shoot ya mbere twagiye dutangure yego mu director baraturiye memoire twagutse bacha barayibiba acara yitwiwe mu director nyene mudufaranga natwe cagenda yuko aho ni umunsi wa mbere tudakarabyibuka umunsi wa mbere tuja kuri tele ati turagiye kugira shoot twanditse script turayifise tugire shoot natwe bwaje twafatiye ibintu tugiyemo kweri aya mahera twabuze cyo tuyakoze ariko kubera kakariro uwo munsi nyene ibara riraguye naratangaye umunsi menya ko mu kwezi kumwe mushobora gukurikirwa ni miliyoni amajana 6 biento murashikana muri yaridi ariko twebwe dutanguye intumbero twatanguranye yari kurondera amafaranga nubwo bitatworoheye mu ntango rero cyatujemo uko kuko twabona mu gihugu nta buzi wigisha narinza kugira ati bwana kurikira entrepreneur yanamburi kurayiga yigwifate ku mutwe ati ibintu byarayangaye tubati mana yanje omenga arabatera ubwoba kadutera ubwoba ku mwana w'ubwenge yombira mu nduru kitari mu gifaransa kitari mu congereza kuko ivyo bari abatabizi kuko bari usanga ufishize mu congereza ugusanga zi gifaransa umunsi w'amahigwe yawe umunsi w'amahigwe wawe sinzi ushaka umenya ariko kuko umukomeza hari gihe ushika no mu gihe ushika ahubwo nagomba ari gihe utanabimenye ko wanashitse ko barakubwira ati nabaje bashitse kure byarabagoye nabo nyene kuko urumva success ngene imeze uri kurayiraba iyo umuntu muri success nta muntu atamukunda nta muntu atamunezererwa nta muntu atamushima nkaka no munsi video yanyu maze kurabwa n'abantu benshi maze kurabwa n'abantu banganiye dufate kuri YouTube no kuri Facebook video maze total ya 170 millions 170 millions aho ni kuri YouTube Facebook n'umuntu atotinya yego umuntu akeneye ko ishi cafise kugira ngo agere ku cashaka se nivyo ndavuga ni Imana yabwiye Musa ati Musa uviziki ikibando kuresha ico nyene uje busaba ico nyene ufise nico novuga cyo bava gikuzanira ikintu gikomeye utonaziga yuko cyo navamo kene gusa kwizera yuko bishoboka kandi bikunda amugaha yes reka turamutse tubipfurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga bayikaze cyane kuri Agaciro Media kandi mudufashe mu abantu mwe muri ko muradukurikira kwakira bana barebare Shadrack Habuze Meshak na Abdinego ariko ni Josue na Shadrack kana wangu bavukana muzeje ko nuko umengo murangana twekaze Shadrack sava sava kandi mere kuvuga mutoya hariho mukuru Josue yes ikaze cyane muri Agaciro Media urakoze cyane ego ku bantu muri ko muradukurikira je natangiye Agaciro Media abasore bambona nubwo barimwe batwenga ariko nabo nyene bafite ibikorwa batanguye aba batwenga abana ba jeunesse influence nini cyane ahubwo nuko ngira ngo batari baswi n'abarundi cyane naratangaye umunsi menya ko mu kwezi kumwe mushobora gukurikirwa ni miliyoni amajana 6 biento murashikana muri yaridi ngo bashobora kubakurikirana mu kwezi reka ko muri tubije mu mizi kasha ndahera he mbere kwa mukurusha ko ari kwa mutoyi
ugomba hose reka ko muri imbere kwa mukuru Monsieur Jozo ego turabona mufite influence nini ku ma social media yanyu mugabo tweko twama turiko turivugira iterambere no koriki cumenyekana gute cyari cova hasi gute umunsi wa mbere mwiyumvira ko mwokoresha ama social media nk'akazi byari bivuye kuki mwavyumvire ufite gute urakoze cyane kubaza ico kibazo ndovuga nti hajya Imana kugiriye ubuntu gashobora kugira iyerekwa kiyumvira ya situation canke na societe ubayemwo nk'akarero twenge tuvyiyumvira muri 2018 vers 2019 twararabaga tukiyumvira none eske nitwaheza amashuri twari mu masegonde twiga seconde science uretse ko jewe ibiharuro tutaborana nubwo nabigiyemwo nabona ari ubusa gusa ariko gusa ari munsi ibintu bizogenda neza kumbura ibintu ushobora kuba atari ivy'iwanje urabyihatirako ariko wumva twaza turiyumvira mbere twokora iki twaragerageje gukora imigambi itari mike ariko ico ca social media charge mo gute nuko twabona abandi ko ibintu babikora kubera iki ko bari kwiryohera canke sinzi kuko biravana n'intumbero y'umuntu ariko twebwe dutanguye intumbero twatanguranye yari kurondera amafaranga nubwo bitatworoheye mu ntango rero cyatujemo uko kuko twabona mu gihugu nta buzi wigisha narinza kugira ati ngana kurikira entrepreneur namburi kurayiga yigwifate ku mutwe ati ibintu byarayangaye cubati imana yanje omenga reka arabatera ubwoba kadutera ubwoba ku mwana w'ubwenge yumbira mu nduru yumbira mu nduru burya narakafata akantu nkumva ko mbaye seri baratwenga ari kuwundi mwanya ati ikintu burya nico bigirwa benshi bikumva bene byo ariko rero umuntu ukuntu iyo barabo ukuntu muri seriye Shadrack je ndavye ukuntu uri seriye biyo bintu mengo ni Musa yegereza kamigo ico gihe we mwatangura mwese muravukana murakurikirana mwarinze kubiyaga bo novuga icyumviro wese yarafise icyumviro ariko twagiye guhura hamwe turi batatu aho tubona turi babiri ariko ico gihe twari batatu umbe mimi navuga bya Shadrack Meshake na Abednego ubundi murakwiye oya nabandi Meshake gusa urumva uwo twatanguranye ico gihe twari batatu mugabo ntitwavuye abantu tubandanya mu nyuma ariko twe twabandanije dukora icyumviro wese yaragifise tugihuriza hamwe hama hacavaho umugwi nyene turabandanya turakora nkuko yabivuze twakoze dufise influence yuko tugiye gukora n'umwuga tugiye kurondera igiceri tugiye kurondera inoti ariko gatoya Shadrack nkuno munsi iyo muvyutse ugasanga wowe washize ko nk'aka video no munsi ejo ukavyuka kari muri yo nurenga ni mu mwumva gute ni ubuntu bw'Imana sinovuga ngo biratunezera ko urumva ni intambwe kindi naco ni ikintu twabona ku bandi kera tugitangura tukabona umuntu akoze video umwanya muto yaramuse visibility novuga iri hejuru rero novuga cyari ikintu twabona ku bandi kera ariko no munsi twenze tukibona tukabona ko mu Burundi birashobora gukunda navyone turavuga tuti cyukuri ni intambwe cya kintu twabona kera no munsi ubona ko hari impinduka yahindutse kwa tugitangura suko byari bimeze ariko ahubwo ibintu byinshi bikorerwa kuri social media ngaha mu Burundi biri lokale kuko bivugwa mu rurimi rw'ikirundi mwebi ni gute rero mwaje kuvuga ati reka nyawo nabwo tube international ko nibaza n'ubundi ababazi mu mahanga nibo benshi ugiranije ababazi mu Burundi abatutsi mu mahanga nibo benshi paraporo ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko novuga inspiration yaje ni kubera ko bwa mbere bwo twiyumve ni kintu twokora cyo tahura na bose tutahugwa na bose kitari mu gifaransa kitari mu congereza kuko ivyo hari abatabizi kuko bari usanga ufishize mu congereza ugasanga zi gifaransa wagira igifaransa ugasanga zi icongereza icarabu murumva ugasanga ugize
ugize ikirundi ego urakurikiranwa n'abarundi hariho ibisango gize mu kirundi bagakurikirana n'abarundi ariko nike kintu twokora mu buryo no hanze coshikayo n'umuragi yocumva akibona akagitahura kavuga ati kano kantu ka naba interest n'aka kantu kanjoheye akumva ko nawe niyo tanga commentaire nk'abandi atari mu Faransa cyangwa mu Ngereza ari import mu rurimi rw'iyo rwo ko akumva ko ari fier yo gutanga kinovuga gukomanta cyangwa gutanga feedback rero niho twaci dutangura rero kugira komedi no musano mugeze je kubwanye muna kwateye ubwo Joseph ndagorwe gatoya nihe video mwigize gukora we hayavye ndisi jewe jenyene abakorera kuri réseaux sociaux misi yose yubavyutse apare yukuraba n'ama message ati basha nta banyandikiye kesho banza kuja kuraba résultat yiko gora yashizeko nihe video mwigize gushira ko uvyutse urumva utangaye nawe ko atari mwebwe mwabigize nuvuga ni nkuko bivuze ni video ya shorts dibaza nkuko bivuze ati uvyutse nyene atari n'ivyo message ibintu byagenze gute kiyo none ukagaragaza kwiyumvira ukabura nyene bitorira inani inyishu mwavuze usigeze ku bantu bangana gute video ya mbere nashimanye iwacu ahubwo kwa twari mu nzira zo kurondera igende ushobora kuronka ama views menshi ushobora gutera ama views menshi natwe kwa français twende gupima video iraho aya type baraho mushobora kuba mubuzi bitwa ba Ramdo kuri TikTok barakunda Ramdo namayinde na Africa baratera ama views menshi ico gihe naratanga kumva no mugenzi wacu twatangiye turi batatu igeze kuyishirako niyo video yatawe gutera ama views menshi uburyo yatawe kuduga nk'umasa mu gatondo 5 nguvuga saa 8 ari kuje 4:5 ivyo ntato hari gige tubibona twari tumenyere udika 4K aho kuri YouTube ariko rero aho nyene byatanga kudutanga n'ibihumbi majana 4 ibihumbi majana 4 kona abantu ko barakomanta nani aho bakomantiki kandi mbasina video iwacu ariko biratwigisha kuko niyo twashizeko biratwigisha eske kwera iki iyi video bako ikundira iki kugira bakomanta ibintu haba habaye iki commentaire zari nyinshi nazo nyene turiyumva ivyo biradufasha kwiyumvira eske ni gute natwe dushobora gukora kubandanya kuko urumva hajya intango y'ikintu uratenduka ukabenyera urumva mbaho gacu kari gatangwe kuboneka kandi ibintu birashoboka n'icizere kitagura kwa cyinshi n'icizere kuzana nako haje nyinshi rero nge musatsi baza kwari gukona vraiment ntabeshe sinzi Chandra niko bimeze niko bimeze video busanzwe yatangiye kwita ama views menshi ntabwo yari yiwacu yari yahandi mugabo twaciye ariko nta copyright yarose oya nta copyright yarose ico gihe YouTube ngene bwatangure gukara yamwaribye imbari ni amafaranga ni umva ko mwatwa amafaranga y'abandi antuka turabambeka turabanyu burya misi yose nibaza ko umuntu wari wese aba afite indoto zo gutera imbere hari no kubwira ati je vraiment ndumva no gukora ibi mbwa narabuze aho mpera mwebwe igihe mibaza ivyo urumva mwari ku ishuri kandi nkuko mwabivuze imiryango yanyu si ya mikoro menshi mwaciye muhira imitayi yo kugira yo mu bitangure ivahe rwari urugamba nibuka yuko nawe uravyibuka rabizi mu gihe twatangura urazi nyene twatanguye mu bantu wabimenye ubwa mbere ahubwo bitomore uri no mu bantu baradufashije cyane mu ntango navuga ibintu byo gupostinga ntavyo twumva twinjiye mu ishamba tutazi mu bisanzwe ariko kiriya gihe hari 2022 hari muri Echengeri 2021 19 gutyo mu 19 bigeza coronavirus ibintu byuko birashoboka yari yava gato ya coronavirus ico gihe ndibuka ko nabifise ka telefone kaka iPhone murakibuka yego ndaza kuba kamera yego mugahava mukabishirako kiyagiye naje sindabona iyo bija wese ko navuga nti ahantu ka abapeti bari kuraje
none uyu munsi mufite influence iri ku rwego international natwe biradutangaza mugabo ariko kiya gihe Monsieur Josué jewe naratanguye ndabura mwamwe muco bimwe bibananya gute kuko ikintu kitumvikana nuko kono mufite influence nini kandi mwatanguye bigoranye byahabu ibice bigenda gute ibikoresho mu bikuraye nkuko warukibajije Shadrake musanze urabwani hanini twebwe dufise ubushuhe bwo kumva yuko icyumviro dufise gishoboka umba twe dushushe gose nubwo ivyo twakora nobwani nkuko avuze ati ni urugamba twaciye mu rugamba kuko none gasha urinze ucikwa intege n'umuntu akwegereye umugenzi kaguca intege bijyanye vy'uburofa mugira none ahubwo amafamiye nk'ubu abavyeyi banyu aho rero ngize icyo aho neza rero aho aguca intege neza agaheba rero bati wogiye guheba ishure wewe rero bati wowe ariko umva ico cyari cyo gihe ubunye barambira ati kakijya gihe ntitwaye bwawe ntitwaye tuzi aho bizogera urumva kandi none urumva nini mwaye ko muragira nta numwe yabitahura yari comedy ibintu mwaba muri ko muragira bimenyeriwe ibi byari byitwa ko bimenyerewe ni bya bindi bagasuri bariko baragira ico gihe nibo bari bavumye rero rero twe kugira byo kuraba nkuko bamubajije nta bikoresho twe dufise twebwe nta telefone nta internet urumva nta mafaranga unashaka twebwe urabona ko hajya nawe bango bano barakenye nta muntu urahura n'umuntu garaguhaye amajana 5 igihumbi twe ntitwayajya twaza turabika ducanga tubika ihana tournage imwe mu kwezi tugerageze ibe basi urumva tukabikora uko ariko mbatwe dore masha muje gukotesha kamera umva mbo uko mu ntango twaraciye mu bibazo twarakotesheje kamera tugitangura shoot ya mbere twagiye dutangure yego mu director baraturiye memoire twagutse bacha barayibiba acara yitwiwe mu director nyene mudufaranga natwe cagenda yu aho ni umunsi wa mbere ndakarabyibuka umunsi wa mbere tuja kuri tele twati turagiye kugira shoot twanditse script turayifise tugire shoot natwe bwaje twafite ibintu tugiyemo kweri aya mahera twabuze cyo tuyakoze ariko kubera kakariro uwo munsi nyene ibara riraguye memoire pi 32 giga aho niyo mafaranga kuri mwe gisho cyari kintu cy'agaciro gakomeye niyo mafaranga y'umunyeshuri agoye kuronka wajya nyumva iterambere riragoye nubwo ni twari muri challenge so ati ibintu murabibandanya cyo mu bihagarikira so rero nivyo nubwo ni twaciyemo Imana niyo yadufashije Imana yadufashije kubera mba nta internet nta telefone nta kintu gikoresho na kimwe ariko twabona none banyakso bande bagasore bande bacugiye nibo bari bavumye kama tumubona image yuko un jour namwe muzoba kujye natwe tuzoshika kuri ariko hari aka video ntigize kuja kuri YouTube yanyu Leleka comedy saka kari mu miliyoni 32 niba bapetije wenzi miliyoni 32 kaka video mwe kageze hajya mwakabonye gute mwumva gute ndavuga ati kaya ka video unashima hajya hari umuntu yabuze ati umva umunsi w'amahigwe yawe umunsi w'amahigwe wawe sinzi ushaka umenya ariko kuko umukomeza hari gihe ushika no mugihe ushika ahubwo nagomba ari gihe utanabimenye ko wanashitse ijya niyo video ya mbere havuye yindi twe twapostinze yabo bandi bantu mbere abandi bantu yarateye 16 million ariko iyo kirayidura icyo tukomeza twiga ni ibintu umva ko iyo video ni cyadutangaje twagiye kuyikora twagiye tukaja muri tournage ariko tukabura na idea nimwe twokorerako tukabura kabisa tukiyumbira mwe wicara ukibasha nkoriki reka duta umwate yo twota twaje mu gikorwa umva hamwe ibintu mubwo murabikora ariko ninde cyo bagarura rero bitarakomera neza ngo be serious urumva umva twaye mu ntango umva gacano karaduga buhoro buhoro mu myaka kageze ibintu by'amadika umengo ven ukokora kagate ibintu by'ama 16 million cyatuhandanye uko muvuze rero muti byari biwe gutangura mugabo uyu munsi none dufate ko muri ko muragira basi success zime mu ndoto mwahora murota naho ngira mutaba murazishika ko mugabo igice kinini marazigezeko Shadraki umunsi nk'umuntu avuga ati ndafise icipfuzo ciki kintu mukasi mbona aho nohera
uravye urugendo waciyemwo mukaraba ukuntu mwasiragorinzi bikabagora muga mukabigirako umunsi uravye ico womubwira nkuko yabivutse mukuru wanje bwa mbere ntivyari vyoroshe kandi iyi success yose umuntu ashikako canke ikintu cyose kinini umuntu ashikako inyuma kiba giherekeje novuga n'ama challenges menshi bazo baraciyemo kuba ntivyari vyoroshe bwa mbere aho nta byuma twari dufise nta na telefone twari dufise internet byari ibintu bitubana ikibazo ariko kubera twaguma tuviza ati twe dushaka kugera hanye imana novuga twarumva muri twebe ko harimwo intege zo kubandanya tukumva ko nta mpamvu yo guhagarara ihari despite ibyo twahura navyo byinshi ariko twavuga nta mpamvu yo guhagarara jewe umuntu yotangura no mugira nti kora ntucike intege iki kibazo ahubwo bakubwira bati bamwe simbo naho mpera uri nawe agize aratangura acabona ati byatevye vraiment je heraba ndashira ko ugasanga dufate nkoze nka video nk'akarorero tuje muri domaine ziwanyu akoze nka video nk'ukwezi kose akabona nta n'abantu ibihumbi 500 baramukurikirana ahubwo abantu 500 bice bimucindege ashingo jewe ibyanje ngira ntibabikunda uyu muntu mwe byarigize namwe bigira aho bigenda gahoro mukumva mumeze nk'abarambiwe apana gahoro gusa ama views 5 dans 2 semaines abantu 5 ari bonyine bakuravye indwi zibiri aho rero uracakeneye kubandanya shooting izindi urumva je kinombwiya ni kimwe ariko none iyo motivation mwayikura Josué motivation mwayikura he yukumva ko mubandanya kandi mu numengo ntibiko biravansa je nanje sirobwira ngene twavyagenda ariko kibe gusa twari batatu aya nibo bavuga umusiguzi ujambo ry'Imana ati aya babiri barutumye kandi uri mu rugendo rumwe ukagwa ntawo vyura urashobora kugumuryamya aho nyene kugira uzovyuke bigatwara ugasaba kuzovyuka sinzi cyari kagorana kuvyuka ariko cyane kuvuga ko habura umwe muri twe gace k'intege akavyugwa n'abandi ati reka sha tubandanye kubera uko navuga nti twarabamotive n'abantu bashitse kure ko barakubwira ati nabaje bashitse kure byarabagoye nabo nyene kuko urumva success ngene imeze uri kurayiraba iyo umuntu muri success nta muntu atamukunda nta muntu atamunezererwa nta muntu atamushima nkakara nkuno munsi ubona mukurikiranwa najya ama miliyoni nawe cyo ati share kanaje ndabigire vraiment uyo muntu ntavyonza ariko mwese afise nango yiwe agiye kwigana sinzi ko sample usashobora gushikira ivyo two turakora ubwo rero dufise aho twahereye twebwe uno mu maho twahereye utwo ari handi hantu two turaja usashobora gukora ibiri inyuma hari ibintu twahevye biri inyuma twabonye ko bidapasa ni birebire gose kubera nabwo yanite twe dufise akariro ari ibintu nga mu Burundi twabona amajimeni make ugira umuntu agusondera subscribe kugenda umubwira umuntu ati sondera subscribe wapi sondera subscribe wapi none ko kudasudaza ngo na Gmail fis na Gmail fis nakora niki twakoresha ubushapu ko twamaze kumenya akantu twapa duca ducrea Gmail aho nyene none ndashobora kucrea Gmail ati ntangorane na Gmail wari ufise ati wapi cyane mu crea aho nyene subscribe hange ndayitahanye byumvikana abantu ibi vyikoranabuhanga siho bari siho bari ivyo bwatera imbere mu 2018 ubunye ubona ama telefone ya Android ni menshi ejo giye yarafise maki bari bafise maki yaje kubwiyumvira ati ni gutere tushobora gutera ama views menshi reka twoguma twiteze iyi territoire yo ngaha territoire yo ngaha ifise abantu baki bakoresha Android afise Gmail nibake bari ibindi bihugu bageze kure tutangwe kuzaka ico cyumviro rero buke tumubona ibintu rero bitanguye kuvuza ariko yo 5 view ntiyabuze kujamo mu ntango naho nyene ivyo tuvyiyumviri yarajamwe ari kurumva yari intango y'icyumviro uno munsi video yanyu maze kurabwa n'abantu benshi maze kurabwa n'abantu banganiye dufate kuri YouTube no kuri Facebook video maze total ya 170 millions 170 millions aho ni kuri YouTube Facebook ako je kumenya nabonye ishikana 200 konti ni sase ndara no je ndara ko ni ishikana 220 ucyonye kuri Facebook muga kuri YouTube ari kwita 190 aya
kuri Facebook ni 170 combien millions soit number yo wabonye kwa tu y'abantu baradupostinga vraiment ubunye kwa dupostinga sinzi ko ashobora kuba ari uyo wundi yagiriwe ibakwe urumva ariko tuyo tuzi kuri Facebook ifite ama views menshi ni 176 millions ariko none nk'ivyo mubibonye muco mibuka uburyo mwatanguye muba mwimva gute urumva ko nyene bo urabona kame maro wavuye naho ugeze ububonye biratandukanye urabona ko ari intambwe bateye urumva ko ni ibintu byo gushima Imana ko urumva bwa mbere byari ibintu bitoroshe cyane azi nko kubona post nze video kanurabwe n'abantu batanu wow no munsi ndabwe n'abantu batanu fise umwabona umwe no munsi nzwe n'umuntu umwe ejo nzobanzwe n'abantu batanu mu mwaka umwe ndikumviza indoto yo kukwiza igihumbi c'ababona urumva mugabo ni intambwe si byari ibintu bigoye bwa mbere dufate nk'ubu murabona ngaha mu gihugu c'u Burundi hari abafise ama visibilité locale dufate nk'abaririmba beje gusanga baririmba mu rurimi rw'ikirundi usanga fanatisme nyinshi bafise ngaha i Burundi abafana benshi bafise bari ngaha kandi uwo muntu dufate nk'urabwa washaka n'ibihumbi 100 vyonyene ngahazwe nk'umusitari akomeye yego nyeka aragenda mwibara barabye nimupfa wo muhuri mwebwe mukurikirana nabo bantu kubiki muna mugume micisha bugufi bigenda gute erega none gashaho no ticishe bugufi gashaho umva bwa mbere bwo cyo tutahura ni kimwe nuko twebwe nta bumenyi twovuga ngo twafisemo ingufu cyane kimwe nta gucika intege imana yaduhaye izo ngome zo kudacika intege ikindi nta kintu umuntu uvuga ngo rikari cyane ngo ubwenge ubwenge bwa mbere bwavuye ku Mana icyo cyimvuro cavuye novuga nti twabaye inspiré kubera twabona abandi sa kugera hajya kurya rwego enjo nzo kwita 100 millions nka Mr Beast par exemple enjo nzoronka $1 million nka naka rero nkumva muri je mvuga nti rero namba ntarakwiza ujya muri yo ndacafise akazi ko gukora sinkeneye kwicara rero novuga nti kimwe no icyo twize bwa mbere ni no intambwe basi yo twavuye kure kandi aho two twitega kugera umuntu mashaka kuviza cakindi novuga yarota kuva kera cakindi aguma abona kera novuga kwicisha bugufi ni Imana gusa nta bintu uvuga ngo urumva ngo Josué wewe mu ma video ajya video comedique mugira je mu numengo ni uri trend cyane kandi byose umengo mukunze gukina byose bishingiye kuri wewe nta bantu murahura ngabi bakubwiye ko bakuzi ari n'abandi umuntu ko yadavye guhera hariya kugira ngaha wewe baje kugaragara atashobora ko yarambonye ahantu cyambandanye umva none nogira gute umva turacoro ati ngo abantu akwize afise nka sanka ya views kuni cyane kuki bana dream y'umuntu ari murabona abati a dreaming ati cicuma ninashikana sanka ya views nzoba ndi cyamamara abantu nibazonkira abantu nibazonkira ama post azoba menshi ko twebwe tegeze kuba tufise dream ngene toshobora kuronka ijya YouTube ijya trophy yego ya trophy bihumbi tugitangwa na reka ariko mwarayirose kuri reka yitwayironse kubera yarahuye n'ibibazo yego ariko nshaka kubwira ngo hari abantu kandi nico gituma mwace mugira mbega yindi YouTube kuna bonye musezi ibiri toje tugira yindi YouTube ariko mbare abantu bivana na limit kwa umva success na limit igira uko ushikira iki ushaka n'ikindi kimbere ushaka n'ikindi rero utabiteguye hakiri kare utarashikira cakindi ukuraririra wabugishikira ucuramze amaguru uce wicara ati rero je ngaha nashitse hari abandi bako barakora cyane ngaho batayiko barasinzira ariko urumva novuga ni muri inosi umuntu ahagarika uko apfuye kwe aguma bandanye ariko turi no mu gihugu gisanzwe kigoye ku bintu bijanye n'ama amortisation y'ivyimbuga ari naco gituma uwaruka gwinshi rumaze kubisaba inshuro nyinshi muri guverinema yaba umukuru w'igihugu ramaze kubimishikiriza n'umushikiranganje ajijwe ivya communication
mw'ico kibazo namwe c'ama monetization hari ahantu mumaze guhura kuko ubundi nta rubuga na rumwe rutinjiza amafaranga ahubwo kiretse iyo bitewe n'igihugu urimo gusa ama Twitter yinjiza amafaranga ama Instagram yinjiza ama TikTok ama Facebook muga bitewe n'ibihugu arabigorana rimwe namwe byarabagoranye bon ngerageje kwishira ico cyunyibutsa ka kigeze kubamwo muri kahise barakore kuri TikTok TikTok razi ico gihe yakenerwa kuronka 10,000 cy'aba followers amubwira kurondera monetization twebwe bwacu ntabwo twari tuzi yuko nga muri TikTok idakora rero turakora hageze ko uba monetize bandikira TikTok twebwe twagerageje kumonetiza kwiki mutaduheze iyo monetization TikTok itishate kandi turashika ngaho onye mu Burundi twesubira ko mu gihugu iwanyu ntidukorerayo twesubira ko misi invest twaba tuzohuza okay tikaturindire muri make mucika intege gusumba ndaki oya ntago boss ntago cika intege urumva gusurumva byari ibintu aho umwanya cyo mumengo uracitse intege karaba effort ukwezi kose ntagusinzira nyene 10,000 ntegerezwa mugabo biragukora ku mutima ukumva ko nabiza kuya ariko nta cyakine nashaka sindakironso uwo mwanya ariko navuga nibindi bigo kugira ngo bigere kuri monetization byabanje kubaho bitayifise yego nibaza ko no mu Burundi hazogera igihe iyo monetization kadushikira kandi ndizera yuko bizofasha abagwaruka kwinshi cyane kwinshi kuko no munsi ari abantu usanga bafise izo mbuga zitari monetize n'abasanga ziri monetize mugabo barenze kwifashisha novuga ufasha bwo mu bindi bihugu kugira ngo bikonde ko zoba monetize ariko icyo nzi nuko nta mvuri kwidahita ubwo mu Kirundi birabaho no munsi aho twizera yuko tuma tubisaba leta yuko yodufashamo ndazi umunsi umwe bizofata umurongo bisure kandi bigende neza okay ngira ngo tujya kwegereza ku musozo gatoya message Josué uno munsi la digitalisation yaraje ibi bya internet kandi baza gusubira inyuma ngira ngo si muri bino binjana byacu uno munsi mweko uno munsi mukurikirana nama miliyoni menshi kuri izo mbuga zanyu ubundi abandi benshi bazi buryo ko umuntu akurikirana cyane no muririmbyi mugabo mwego mubigira kuri gusumba uno munsi umuntu yoshaka kurondera ubuzima muri ibi bya social media uwo muntu watinjira cyangwa mubwira ati wapi nta kiriyo subira inyuma je kuri jewe icyo no muhanura je nizera yuko na hantu na hamwe umuntu atuvyaza nk'umusaruro aho ikibazo twe tugira twese nk'abantu bari ngaho kuri nosi kandi n'abantu bateye imbere gose bagira gusa kwama muri yo ntambara yo kwama bari discipline kwera kwihanganira ikintu kuzokirindira ryari kizoshika umba kwera kumugikora uguma witeye ko gishika ryari kizoshika je no vuga nti umuntu yoza kunsaba impanuro je canke yoba amaje ko ashaka kubijamo nkaza kumubaza kwa kandi twase kwihangana atagufise naho genda witegurire shaka kuryosha nubone nkubita ibi birafise iyo byavuye birafise ingene ni mu rugendo kandi bwigiye kitari gito ati genda kuko nkuko bimbajije ndafise abagenzi babibonye nkuko hama ndabaremesha nabyo ariko uranduka umutima ati bya bintu rero ujya bishikira kugira bishikira wakobotse canke mu kuko kurakoboka ari kurumba umbe ko witegure gukora si bintu nta bunebwe burimo ari abantu agwade ma views yego ma views arajako ariko shiramo bikorwa wame witegurira ikintu gishasha mbe no hindura gute rega kwiginye chance wamara creativity wamuri creative rero novuga ni ivyo bitugora kenshi kwa maturi creative kenshi dushaka comfort kuma ibintu bitworoheye nyene byoroshe ngabo naho cumengura bacinteye uvuze ngo jewe utagira kuyangana zino kuremesha ariko rega ngire gute rega ndamubwiza ukuri kugira ngo
urumva iyo mbire urivye umuntu arashizemo imitaha agiye kugura iPhone 12 kugira ngo ashobore kuronka karite nziza ya telefone kuko watubaje ati ngo na umwatanga mumeze gute twe nashima ntabwo dukoresha telefone igira karite iri high gose kandi umuntu ashaka gukoresha telefone bo ubu dukoresha iyi ndariko cyese kuvuga ko yavuye muri ivyo uyu muganje ashaka kumenya no kuvuga ivyo zose mu bigeze ko atari kamera w'igihanganye muvise nta kamera w'igihanganye bwa mbere twatanguye na kamera gusa ko nitwe twakota izo twakota ariko ibi inyubona uno munsi uko nyine igene telefone byumvikana ko umuntu afite telefone n'ubundi atotinya yego umuntu akeneye ko ica afise kugira ngo agere kuca ashaka Sani bya bindi navuga ni Imana yabwiye Musa ati Musa uvize iki ikibando kuresha ico nyene uje busaba ico nyene ufise nico novuga cyo bava kikuzanira ikintu gikomeye utanaziga yuko cyo navamo kene gusa kwizera yuko bishoboka kandi bikunda amugahaguruka utitayeho novuga ivyo bigushikira bikubako very good turangiza kera mutubwiye imbuga zanyu nubwo urumva ko abantu abenshi babazi ari abari mu makungu reka tubwire abarundi nabo bazi baratira ijisho mu ibikorwa byanyu abonye mengo ni na bimwe mu bimara amasirese vraiment Josué bazoze kuraba ukuntu wama wibwa kubika imbega hore misi yose yamari ukwibwa ndavuga ni uri kura create content uriyumvira ikintu gishobora kunezereza umuntu gishobora gutuma umuntu anezerwa mbere ko mayiyumvira so kwera nkuko wabivuze nko ngaha mu kibano iwacu hari umuntu adavye kuko je kurumbonye mu kibano duhuye miyoraba sikunza kumbona muri video kuko je ndazi yuko ntidukurikirana n'abantu benshi nga mu Burundi gusa bamwe baramaze kutumenya ariko creation tugerageza uburyo bwose umuntu ashobora kugira kwiraba akayiheza bivanye n'ikintu kanaka kijyoro zoshaka gukurabe no ngaho hadutse ibintu ngaho hasi kwisoko umuntu aribwe uraba ikirundo cy'abantu babuzura aho ariko urumva tukaza kwiyumvira ikintu nyene umuntu ashobora kuraba agaheza mu buryo atakiraba igipande yego Shadra kende tubwize mbuga bon c'est YouTube YouTube ni rereka comedy niyo benshi batuzi rereka nyene kurereka nyene kurereka nyene ni kirundi ni kirundi mugabo turafise n'indi ya ngoga niyo twanahereye ko bwa mbere yitwa ngoga TV mugabo twita ngoga comedy acavuka rereka pani nakandi gato kitwa tuene nako nyene ka YouTube nyene karahana nyene uko kuno mugira vyinshi n'umuco musanga muratakaza inguvu oya erega ingufu zitakariza mu gongo ubwo zitakariza muri servo zimaze gutakarira muri servo n'amaboko aca zitakaza okay reka dusabe abantu turaza gupininga ama link haba kuri Facebook na YouTube murashobora guca muzishikako mwiherejisho mw'abantu mwe abantu mufite amatelefone twamatuko turababwira ati nimuze nyabona mufata ivyigwa birakunda ko ukoresha telefone gusabya bitewe n'indoto ushaka gukora sino hari ibindi bikorwa binini biba bikeneye ibikoresho binini cyane rero naho gutaha mwakoze kuduha umwanya murakoze namwe cyane kututumira yego mani bahetsagire kandi n'abantu badukurikiranye inzira ko banye natwe kandi byagenze neza okay ko kimwe gusa nosiga mvuze nuko nta kintu kidashoboka mu gihe wewe ubwawe utacitse intege icyo ushaka kirakunda icyo wiyumviriye cyose aho wiyumviriye hera aho nyene uri hamukoresha icyo ufise nta kintu kidashoboka uri kumwe n'Imana nanje nogira akantu mereje ko cyane ku bajene ubuzi burahari vraiment ariko tube kuhaje tuba abanyamwete ariko uvuze ngo ubuzi burahari yawe wari ubivuye mibara ntiyabura bagutera amabuye oya reka ndabagire kuzi burahari ndababeshi nuko bo none YouTube uravye abajene benshi gaha mu gisagara benshi barafite amatelefone ubunye n'abana bari mu windi usanga bafite amatelefone rero
ariko urumva sitakubabwira yuko ahantu hose ushaka ikintu gushika ku kintu uragishikako bibabwo biva kuri wewe kenshi tumba nuko turaba success z'abandi bantu kadusamaza naho bundi umuntu ugerageje kwicara akiha n'iminota naho yo 200 ari pose ibintu by'inyugunyugu mu mutwe n'ibintu by'akajagari byagiye byose akavyirukana yarashobora kwiyumvira ikintu gikomeye gose kandi kigahindura ubuzima bwiwe n'ubuzima bw'igihugu. Ikibazo abantu ntibari concentre n'ikintu concentration ni gorugamba na je namangwana imisi yose. Okay, reka tubashimire mwakoze Monsieur Josué, mwakoze Monsieur Shadrack, tuzohure mu biganiro by'ubutaha. Bye bye.